Ikibazo c'abana bo mw'ibarabara ni ikibazo kimwe mu bibazo bikomeye cyane biraje shinga igihugu c'u Burundi, biraje shinga abagenzi b'u Burundi mu gisata c'agateka k'abana. Umwana wese ukwiwe afise icamutumye aza mw'ibarabara. Bisigura yuko kumusubiza iyo yaje ava bisaba gutorera umuti kiriya kibazo catumye wenyene ubwiwe aza mw'ibarabara. Rero ibitari bike vyarakozwe. Abana batari bake barasubijwe mu mihana yabo. Ariko icibonekeje nuko igihe bamwe bariko basubizwa mu mihana yabo hari abandi bashasha bariko baza mw'ibarabara ku buryo urenganye abona ibitigira umengo biguma ari vya bindi ukamengo nta cakozwe kandi hari benshi bashubizwe mu mihana yabo. Hari abo vyakunze baraguma mu mihana yabo, hari n'abandi bitakunze. Rero uyu munsi ikibazo kiri ku rwego ruri hejuru cane mu gihugu kubera ko ubushikiranganje bujejwe gufatana mu nda buheruka gukorana n'abasanzwe bari mu gisata c'ivy'abana mu guhinyanyura ico twokwita strategie canke uburyo bushasha bwo guhangana n'ico kibazo c'abana bo mw'ibarabara. Mu mezi abiri aheze iyo strategie yarabaye valide, hanyuma izoshikirizwa inama shikiranganje kugira ngo imaze kwemezwa iheze ikoreshwe nk'uburyo bushasha bwo guhangana n'ico kibazo c'abana bo mw'ibarabara. Ikigira kabiri nuko ico kibazo gisaba kwitonda cyane kuko bajya abana kuba bari mw'ibarabara ntibabisigura ko ari inkozi z'ikibi. Bajya abana barafise uburenganzira co kimwe n'abandi barundi bose butegerezwa kubahirizwa bari hajya nyene mw'ibarabara. Ivyo rero bica bisaba kwitonda kugira ngo ntiduhave dusanga ukwihuta kwa cane gutumye dukiza bimwe tukica ibindi vyinshi. Rero twizera yuko mu vyihuta cane vyo guhera ko mu mwaka buca dutangura 2022 ico kibazo kizoba kiri imbere y'ibindi.